ivyo tuma abantu bagira ama divorce no munsi ni vyinshi cyane. Uno munsi umukobwa cyangwa umuhungu agira mariage yarasanganye abagenzi benshi basohoka bagira iki donc ukora ico wishakira wenyene ugaca ugira mariage ugaca ushaka kuguma muri vya bindi nyene. Yes. Ugaca ushaka kugumana n'abagenzi bose wari ufise ukiri wenyene alors que ujya wundi muntu urose mu buzima bwawe hari abantu atazosiporta. Rero n'abantu numva bavuga ati jewe nta mariage nzofangiza nayo nshaka dio Bajye abantu rabatahura wewe. Neje ndabatahura. Gute? Ndabatahura kubera ko umwe wese mu buzima afise impamvu afise ukuntu wategura kubaho. Kuko ariyo nkavuga ati jewe nta mariage nzofangize kubera ko peut-être abona ama échec abantu bamwe babigiramo. Umuntu burya akuronderamwo defo aho kuronderamo karite ntabwo abagukunda. Abara ari ukwigenza ko gusa. Umukobwa kubitwa akaguma muri iyo relation. Ubahwe ni intwari kazi. We rero ewe n'igisode gishobora. Rero mu myaka iheze ntwari kubaka muri za 56 ko kiriya gihe barakubitwa fresh kandi Marishimwe ko ntabayeho kiriya gihe. Iyo nza kuba kiriya gihe ari gihe wari gusanga naje gukubitwa ari fresh. Ariyo guya. Ndabikunda. None ni kubera iki hubwo nyana ako kana? Kubera iki abademo bakera canke abagore bakera gukubitwa wabisiporta gusa abo mutagishaka kubisiporta ivyo bintu. Baramutse bakije televiziyo uri kumwe n'abavyeyi bawe muyirabe y'ubuzima bwawe ntayo twora. Haro party ubona ati party bayiravye baca baraba guhera kuva komadi bancukije donc mama ande kuyakavuga ati rero zurasigara ngaha ndagarutse canke genda kwishure oya ho ntitwoyiraba oya mu bwana nta ngorane nonye urazi gituma nonye ari ngorane. Hello muraho murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ko ari hanze yacu mu nkundire ndabwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongira ndabaye ikaze mu kiganiro cyacu arico cyanyu miskizwa na Jewe Omario kuri Yaga Tech TV. Uyu munsi nabagarukaniye Neri Rafa Passe twarayaze kuri deba murayikunda. Uyu munsi naho tubazana iyindi deba iryoshe cyane mugumane natwe ndakwibutsa kugira subscribe kuri Yaga Tech TV n'ahandi hantu ushobora gukora ama news meza kandi agezweho atari kuri Yaga Tech TV. Ndakwakira cyane Neri mu bwami bwa Yaga Tech. Urameze fresh. Safi. Meze neza. Ndakunda uba wimereye. Bameze gute? Wama ofisa kamwemwe muri visage cyane nifuza kumenya iyo ushavuye Neri ubumeze gute. Jewe sishavura. Ugira iki? Ukunyene mbona niko nama tu. Ariko azobutubeshe. Na mu buzima habaho ibihe vyiza n'ibihe bibi. Tuvuge ko Neri yigumira mu bihe vyiza gusa. Sha jewe kenshi mba mu bihe vyiza cyane. Iyo ushikiwe n'ibihe bibi ubumeze gute? Ibihe bibi ni kuvuga nk'iki? Hari igihe nk'ibintu ushobora kubipanga ko bizagenda neza ariko bikarangira bigenze nabi. Ibyo rero ndabitahura kubera ko umwana w'umuntu ashobora ibintu byose. Wewe uraba wapanze ikintu mugabo hari wundi nawe adupangira byose yabipanze ko bitaza kugenda uko. So rero je ndavyakira. Iyo rero birashika ugashavura nta muntu n'umwe bankashavura. Shaka kumenya rero nyene iyo washavuye ku buryo nk'umuntu ashobora gukora bakamenya ati sha Jewe nshavuye burya mba meze nk'uku uzongende ko gake uko ni kupenori gukubita. Oya jewe nshavuye ushaka kubibona ko ntafise umwanya. Urashaka kubona peko atari hondi nimba kare warumvugisha nkakwishura amajambo 3 ngiye ni sawa ndashaka kukubishura rimwe ariko bitavuze yuko gushavura kwanje ari bya bintu nyene vy'uko ikintu singwahana ikintu unashobora gukorera wewe ukacu uhita ushavura direct ni ikihe? Kumbesha. Kumenya ni n'akantu abantu boroheje cyane. Kumbesha kabisa je birashavuze sana. Ivyo ari byo byose umuntu yokubeshamo. Uyu munsi topic nkeneye ko tuyagako ni topic ijanye n'amapirire ari mu gwaruka. Ugwaruka gubu usike guhereza amapirire ku rugezo ruri hejuru cyane. Wewe wibaza ko biva kuki? Ivyo onye
urazi igituma ataco nza kubivugaho kirekire yego turabizi twese turakuze Mm. naho twaba tutabizi nyene 100% ngo tube tumaze kubigiramwo amanalize ngo ubone ngo iki kimeze uku twivuga ko birebire kubera ko muri novuga gute abajeje kuvuga ibintu bijanye n'amagara hano mu Burundi bwa iwacu hacu barabivuga ko vraiment ku buryo twokumva ngo amapirire ngo iki ni akavra urumva rero Ega sefe zitazibonekeza muri ako kanya kawe none wowe wamenye gute ko bariko baraziheza cyane mu mafarumasi uraca nyine ukabazimeze gute abanyamakuru mugira ibibazo ibibazo ndagenda nkamenya ati mbe medicament imwe irakoresha ku rugezo ruri hejuru ni none niyi amapirire bien sûr muri kino gihe ama divorce ni menshi kurusha mu mariage ibintu nk'ivyo iyo ubibonye wowe uvyakira gute ahubwo ikintu ntoshigikira ico cyo kuvuga ngo ama divorce ni menshi gusumba ama mariage haga ama mariage ni menshi ama divorce ni menshi umengana gukubitirayo sinzi impamvu umengana akantu bagiye gutora dy'umuhama bisubirire kandi benshi aryo usanga abana kubera bibonye kwa naka ngo ararongowe cyararongoye no musi cyangwa ugasanga nyene uno musi urabonye umutipe kanaka cyangwa urabonye umukobwa kanaka avuye kwiga hana cyangwa avuye kurondera ubuzima hanaha ngaca wumva umenga woviva ivyo bihe vyiza ari mwaracamwe mugabo ukibagira yuko après hari ubundi buzima donc hariho future wewe utazi atari yubona mutegeza kuzoronderera hamwe nukuvuga rero wa undi bagize mariage yarafise yindi target mu mutwe we bihindutse gatonya bitagonye biduga bwa buzima yamubonamwo ico gere kwateguranye imbara urubanza divorce iroroshe cyane. En plus de ça, uno musi hari ibintu byinshi byotuma hari ama concurrence menshi yotuma umuntu agira ahemuka vyoroshe. Kuko abantu benshi ntibaciyumvira ntabwo bagishira cyane mu buzima. Sinzi ngo no kwihebura, sinzi ngo no kubumenyera muga sinzi ko bovuga ngo no nta kintu na kimwe nzi cotuma bavuga ngo divorce ngo ibaye kubera iki cyangwa ngo jewe ngo nirutse ku muntu ki ngo après durée ngo nciye mvaye. Ariko rero ugiye kuraba nkuko ndiko ndabivuga ivyo tuma abantu bagira ama divorce no munsi ni byinshi cyane. Uno munsi umukobwa cyangwa umuhungu agira mariage yarasanganya abagenzi benshi basohoka bagira iki donc ukora ico wishakira wenyene ugacugira mariage ugacushaka kuguma muri bya bindi nyene. Yes. Ugacushaka kugumana babagenzi bose wari ufise ukiri wenyene alors que ujya wundi muntu urose mu buzima bwawe hari abantu atazosiporta sivyo nyimba siporse wewe ntashaka guca siporta compagnie yose iri nyuma yiwawe. Rero hari umuntu avuga ati hakomeye umugenzi kanaka hakomeba ibikanaka nyimba hakomeba gusohoka nyimba hako nteba donc ikinje cyose ndaguheba wowe tubonanye nkuzi bakunda kuvuga ngo nkwije amenyo yose avuga ati ndaguheba kabisa ngo twabonanye ngo nkuze twabonanye nkuze umuntu ngo mubonanye deux ngo aca gutandukanya apana deux ngo umuntu mubonanye umwaka umwe ututandukanya aha sasa hari ujya umuntu mwakuranye mufise utuntu tubi muhurirako mugo ujya wundi muntu nawe aje mushasha hariho ikintu kimwe akubonyeko donc agukundiye yifuza ko mugumana muga rero ntiyashaka gusiporta ka kantu kabi kari ku mugenzi wawe ko nawe ukagumamo cyo mwe mugendana. Ariko no mu ijambo ry'Imana bavuga ati uzosiga so na nyoko usanga umugabo wawe kubera iki none n'abagenzi bishobora kwanga kubinyora usanga umugabo wawe ukumva umenga uhitanga abo bagenzi bawe. Ico ni ikintu rero kigoye cyane bica bivana n'ivyo umuntu aba ashaka mu buzima kuko ubuzima n'amahitamo iyo umuntu akuze arahitamo kabisa urashobora guhitamo ikintu ukabona wowe kugihisemwo atakamaro atakazoza kaco mugabo ukakiviva tu kuburyo ushobora kuburi 28 hama hakaza umuntu akagupropoza mu bane ukumva umenga akoheba bwa buguruguru wari urimwo ubwohe bwo muntu biraba rero n'abantu numva bavuga ati jewe nta makayari nzofungiza nayo nshaka byo bajye abantu batahura wewe neje ndabatahura gute ndabatahura kubera ko mwese mu buzima afise impamvu afise ukuntu wategura kubaho kuko ariyo nkavuga ati jewe nta mariage nzofungize kubera ko peut-être abona amayesheke abantu bamwe babigiramo rero gashaka umuntu wegura muhanura ungana ucumujije no ariko urashobora kuvuga ati
uyu muntu nubwo biba bimeze nk'uko sinzorekera kumuhanura nzogumiza ko n'undi acavuga ati yo ndamutabura cyane ati nzogumiza ko n'umuvyeyi wawe Omar ni wagukora ikosa ukarisubira ukarigumamo ntazoguma guhanura imyaka yose aravuga ati wewe rero urakuze so twarananiye cyangwa niko ugomba kubaho ndakuretse afuma ariko gusiga mu ngorane iki mugabo vraiment uri umuntu akuze nta muntu aguhindura kubaho hari icyo umuntu aguhinduye niyo yagira umuntu akubwira ati Omar iki kintu iki gihebe si ciza ukagiheba nawe uzo wabibona ko ari kibi cyangwa uba wagikora mugabo utagiye agaciro cyane sino cya kintu wewe nyene wakora ubona ko ari kibi mugabo ugiye apetite ukibona mu izindi nyungu nawe vyogenda gute nta wundi umuntu aza kwiguhebesha turi no mu bihe usanga mu diaspora azi no mu Burundi akabura zirana n'aba diaspora nabuze ikintu bagukoreye no turi muri December aba diaspora baraza ku bwinshi ugasanga hari umuntu bahuye nko kuri Instagram ku mbuga nyene usanga rero uwo mu diaspora barakundanye n'uwo muntu acishaka ko babana mu buryo bwihuse usanga après inane uwo muntu baravanye kubera ngo amenye ingeso mbi ziwe tuvuge ko ari kunyaruka kubana nabo atiri warabatohoza ico kirabaho vraiment ico kirabaho kubera ko ukwezi kumwe muboneye n'umuntu edero ku kwezi kose ntimwamurana kubonana ugerageje mu ukwezi gufise 30 jours dufate 30 jours ugerageje kuraba uwo muntu uzokwisanga mubonanye mu basi 25 jours niyaba myinshi cyane kubera ko uko kwezi mwari mugufise mutagete so sanga mukubonanye muri 25 jours 25 jours rero ntizopfa kiretse uri imana wo mwijoro ntiwoba uramenya umuntu wariwe yego ntibiragoye kuvuga ngo umuntu uramumenye ya 100% mugabo hariho okay nk'akarorero muri 25 jours ndashaka kukubesha ko ntanwe inzoga cyane ko ntanwe itabi vraiment nkazisonzesha izo 25 jours mugabo umwaka biragoye ko uwo muntu donc wa muntu mwafata donc mwatanguranye muri abagenzi cyangwa mukavuga ati tutware buke ibintu donc kimwe kagenda gitegura ikindi apana cya kindi nyene kije gutegura byose biroroshe ko utahura umuntu nyimba ari faiblesse afisa nyimba ari force afisa ngaha ukazibona zose mugabo iminsi mikeyi ndi capable yo kukwereka force zose kandi ifise na faiblesse quelque part yeah kayihisha ukayihisha bien sûr kubera ko uguma wigengesereye uvuga uti uko byogenda kose uku kwezi ndazi ico ndiko ndakuronderamo niyo uvuga uti ntakunda ko ntwenga mu bantu n'akarorero vraiment aho kwifunga ukazura twenga utasha mugabo wa muntu uvuga uti nta kintu na kimwe ndiko ndegeraniza ku mwanya urisanzura rero plus wisanzura plus umuntu agukundira amadefo akagukundira amakarite agasiporta bimwe n'ibindi akavuga ati ibintu vraiment sishaka kwisiporta hari umuntu usanga kugire yemere mu bane bisabwa yuko atohoza amakuru yawe agaca ku bagenzi uwo muntu uremeranya nawe ko ari vyiza ego ni vyiza kubera ko abantu bafise amantu zenye impano ingabire zitandukanye hariho nk'umuntu ashobora kuba ari timide sivyo dufate ukundanye n'umukobwa ari timide mugabo uraparvenye kumenya yuko afise umugenzi kanaka sivyo uwo mukobwa ari timide ntimuvuga ntashaka kwisanzura ko ntashaka kuganiriza nyene kwa kuntu nyene umva bishaka rero je numva umenga ntaco bitwaye kuba woca ku mugenzi ukamubaza none bugenda ko atavuga kumenga aratinya ameze gute numva umenga ntaco vyari bitwaye oya pana kumubaza ngo ameze gute ahubwo ati ni ibihe bintu akora yishije je ntamenya ubu wowe umugenzi wawe umusheri wiwe aje akakubaza ati Neri ati naka ati uzoza urambira utuntu akora mu bana oya navyo nukuneka urumva si vyiza woca umwishura gute aje uwo muntu oya nyene uraba imvugo umwishuramwo mugabo sinoca ndakubwira ngo hariho sinzoba ndakubwira ngo ari muri ibi noba umukiwe umuhate wiwe n'umuhate nibaza yuko ngira ngo ivyo bintu atabishobora gusa iyo diri hari abakobwa babikora mu gisagara benshi ivy'amadini navyo urumva ntitwabivuga ko cane bakora nyinshi nayo ikora nk'idiri avuga ati we nzogucorera agiye hano uzoca umbwira ndebe yuko bihura nanje yambesha wanje twagonganira umuntu burya akuronderamwo defo aho kuronderamo karite ntabwo aba agukunda aba ari ukwigenza ko gusa
ariko n'umuntu akubesha ahantu kuko agiye nawe nyine ntaba agukunda. kuko ni uretse umuntu nawe abishaka akakubesha yego ntaba agukunda mugabo umuhaye umwanya haragera igihe atazokubesha. Iyo ukundanye n'umuntu utangura umubesha nta mukazomukunda mu nyene umuntu mugitangurana utazi ivyo utazi plan zikurikira ntushobora kwisanzura ku buryo ngo aho ugiye hose ngo uramwemerera uramwemerera kubera ko uramwemerera kuko hari ivyo bawumvise akubwiye ugomba kuraba rero ko bija mu ngiro sibyo. Rero uwo muntu simanga ngo cumubwira ngo urumva ngo ndagusabye rusha ngo nje ngaha urumva ngo nagira mfungura ubona no ufungura oya n'ahantu ugiye gusohokera n'abajama kamwe ati nagiye ngaha bivana nawe none wariwe kuko wari uvuze ngo mbe wari uzi ko hariho n'abakundana ejo basibabana atavye kuvuga ngo urumva ngo ngiye aha iki niki umeze neza nta kirazira ndatashe watashe okay utaha ryari ibintu nk'ibyo ego niyo vyoshika kabimubwira mugata bari itegeko ngo aho wicaye hose ngo uravuze uragize ubwo rugo wishimira jewe Jogo wanje sinzi ngene ngira urugo rwawe wifuza uburyo ruzoba rumezemo. Ndiko ndarusengera nzokubwira tugira amasengesho tugira amasengesho natwebwe nitwumva hari ibintu bimeze neza natwe tuyasenge. Oya umwe wese gusenga umuntu wese asenga uko avyumva mu mutima. Rero nta kuntu wosenga isengesho ryo wanje ivyifuzo vy'wanje sizi vy'iwawe ya umva umugabo utokwihanganira kubana nawe umugabo we bameze gute nkubita unoze ukagira umu ex akagukubita basi kofe ry'urukundo icyo sindari kofe ry'urukundo yes ndarizi vraiment basi umusego mani gukubitwa n'akagaye utari umusuma umuntu wakubitwa n'umusuma wenyene. Hari n'abakobwa bavuga ati uyo mudashwana n'umuhungu burya ngo nta urukundo. Yego gushwana ntibisigura gukubitana. Gukubitwa twabihebeye ku ishuri. Je no ku ishuri siniyo kuko nakubise daye. Umukobwa kubitwa akaguma muri iyo relation. Ubahwe ni intwari kazi. We rero ewe nigisodaye gushobora. Rero mu myaka iheze ntwari kubaka muri za 56 ko kiriya gihe barakubitwa fresh kandi barishimwe ko ntabayeho kiriya gihe iyo nza kuba kiriya gihe ari gihe wari gusanga naje gukubitwa ari fresh ariyo guya ndabikunda. None ni kubera iki hubwo nyana ako kana kubera iki abademo bakera canke abagore bakera gukubitwa babisiporta gusa abo mutagishaka kubisiporta ivyo bintu abakera ngije nibaze kungira ngo batakunda abana babo kuko kera byari bigoye d'après ivyo twumva byari bigoye kugenda kuvuga iwanyu ngo merewe nabi mu rugo ngo urafashwe nabi umugabo wagufasha uko amenga ni umenje mugabo no musabwe ati iba mahoro nzumvikana agufashe nabi canke nyene ubona utabaye ugomba kubaho canke uko biyovuga gute bya bindi twumva kubaka kuko kubaka sukwama ko barakuririmbira sukwama uri kura komerwa amashi no kwenshaje amayide mukagira iki donc mukabana du muganire wa wundi yamata amakofe yagira iki ariko haro n'umugabo hari abagabo usanga iyo mwicaye mukaganira. Okay kera none hari umuntu utavyara ntiwo baba bakwirukanye cyo kinaziko ntarakibaza uri umukobwa w'ingumba ntibakwemera iyo famille barakwirukana mugabo no munsi urashaka gusanga umutama n'umutamakazi bimariye imyaka 70 batigeze baronka umwana no kandi ugasangana amahoro urumva rero ko ibintu birahinduka ahubwo ukanu nyene wowe ubanye n'umugabo ugasanga hariho umwe muri mwe gadakomeye wait muzana kwipfurije kuko tumwe twigisha abantu bamwe baradukurikirana ubanye n'umugabo uwo mugabo mubanye mukamara nk'umwaka takibondo muraronka kandi mudasiba kurangura amabanga y'abashakanye mukacamo mugenda kwa muganga hama mukaca musanga niwe udakomeye uwo mwemerera akaja hanze
canke wovuga ati mugumane ibihe aja byose hanze he Hmm? aja hanze he kurondera uwo mwana ntivyokunda ivyo ntiyonsezera niyo gusezera yasezeye nawe ntivyokunda vomye ntagusezere oh non c'est pas mieux ko uvuga ngo ntiyonsezera nshatse kuvuga ko basi ivyo bintu bitobaho pour moi bitwovyumvikana ngo wewe ugenda ngo vyari hanze par contre twokwadopta nka kurya kose bisanzwe muga guca uvuga ngo urumva ngo wewe ngo uko vyase ngo twuko vyase oya reka ivyo ntibibaho okay usanze ari wagwaye na ndavyine ntiwo muproposa ngo ugende hanze ndamutse ngenda nogenda kubera ko ari intege nke ziwanje zinshikiye ubundi ngo ntavyo nokubaho kumubwira ntakavyo gukunda ndabakunda cane ndabakunda pe wowe urabona ko wowe ukomeye neri ngo wadakomeye ukaguma wubatse urugo neza ntugende erega ntumukunda umukunda umusiporta isezerano no isezerano niki isezerano niki ariko hari umugore avuga ati jewe sanze ari wowe udako ari je ntakomeye nukuri je no kure ukazana akabebe kamwe tukakarira nta ngorane hakugenda utanasezeye none okay uci umufatiro naho yagiye atagusezeye ni nko aho no mufata cyo kimwe naho no bafite 15 ko yaba yagiye nico ke uci ukora iki ivyo gukora burya biragoye gutegura ikintu wokora akayishavu udashavuye burya hari ingingo ushobora gufata canke ivyumva ushobora gufata kubera situation irimo rero nk'ubu sinumva ingene noca mvuga ngo urumva ngo sinivuga ngo noca nakukana no sinivuga ngo uwo mwana ngo ntiyomuzane no urumva donc hari ibintu ushaka udaprevoye ku buryo wewe bishitse womenya decision yuko nyene vyabaye ivyo ego barabavuga ngo iyo umuntu ashavuye umuntu ugafata decision washavuye nta muntu umwe adafata decision ashavuye upfuma yihindura kandi ari vyo biyamirije ahubwo pa contre abandi bapfuma bayihindura après ishavu sinzi ivyo navyo kuza kuvyita gufata decision wafashe decision hamukayihindura ntababwe ari decision ngo wamaze kuyifata ariko ubwo biba bisabwa wowe umucecetse ucubanza ahubwo najyana ahubwo nanje reka ndakubaza ikintu nk'ubu unye dufate turashwanya ashafata decision nkavuga ati umuntu ndamwikase ntuzosura kuvugana iki n'iki après ukansaba nk'ikigongo ukansaba imbabazi urumva deja nari amaze gufata decision kandi nayishize no mu ngiro hama nkakubabarira iyo yitwa decision canke ntibikibaye decision umuntu yari yafashe iyo ntaba ari decision ari ari iyo ari proposition ya decision Girundi n'igifaransa biratunaniye iyo nayo kuko decision ni ikintu ufata n'ingingo ntabanduka nivyo rero byari bincanze nanje ni ingingo ntabanduka ariko akenshi iyo ufashe decision washavuye sinzi ko urabibona usanga ugize ikintu c'amakosa kandi utiyumviriye ko neza ariko rero navyo nivyo bintu bigora abantu hagiye umuntu ashavuye abaye nyene yashavuye kandi rero navyo bigora n'abapapa rero reka ahubwo ndakubwire ko je twarayaze n'abapapa bamwe na bamwe mpamvu bakwita abagore babo ati mwibwirira abagore hari igihe mukora amakosa kweri menshi je bambwiye ati mviriza uwo muvyeyi je ndamubwiye ati je nta namwe vyoca numva ngo nkubita umugore kweri ngo kubera atitekereza ni kubera ngo uri umujene ngo wishitse mu rugo ngo umugore ngo arashaka kugira utuntu kutudega kuvuga ati umuntu arakomeye cyane sinumukubita urushi ngo ntumenya ngo iyo bivuye umuntu akuze nakuzura kubita urushi nticokunda umuntu akuze arumva umubwiye ntaza kumva nawe rero bavuga ngo abagore ngo ntimwumva nimwumva amajambo y'urukundo gusa umuntu akuze umubwiye menya yuko naho tuyishira mu ngiriyo yumvise ko ari we nta kintu urihanurira wowe nyene ariko ico kintu n'ubu kugeza aka kanya cyakunaniye gushira mu ngiro ikintu wowe wigeze kwihanurira uravuga ati jewe neri shaka guhinduka iki kintu ndagihindura swate ndagikore mu buzima cyane iki kintu ndacongere mu buzima ariko n'ubu byanse intego wari ufite muri 2020 yakamwana niwe nabonye avuga ngo nta kintu yari yapaze ngo n'umwaka utaha nawe uraca paha ikapaka jewe iyo nari mfite mu mwaka
2020 2020 neri washaka ko nari azoba nkiri hari muri kw'ishure 2020 narahejeje ishuri après ishure Mm. wahejeje 2020 2021 2020 non Ok. pas 2020 2019 2019 yeah okay winjira muri 2020 Mm. hari intego wari ufise canke hari igicapo wari ufise ati jewe neri 2024 shaka ko nzoba ameze ubu Mm. nibwo ubu buzima ubayemwo zari indoto zawe zo muri 2019 really naho bitoba ari 100% Mm. 95 ndazemeza tuyagira izo 5% rero zabuze oya izo Byari 5% izo 5% hari igihe nyene uba uvuga uti peut-être iki gihe nzoba meze nk'uku n'uku Mhm. ugasanga yego nturashikaho gatonyi Mm. mugabo nta esheke yabayemo ivyo wari wapanze nta bidasa navyo vyabaye Mm. abantu kenshi iyo turimo turakora Mhm. first dushira imbere akazi twanza tugakora cyane Mm. hama amahera akaza mu nyuma Mhm. gusa tuba dufise ico nokwita tuba dufise iyo hope Mm. tuba dufise kwizera yuko ibintu turimo turakora bishobora kutuzanira umusaruro Mhm. nawe ukiva mu ishuri ndabizi yuko hari ibintu washaka gukora kandi ivyo bintu wabishaka nk'umusaruro Mhm. mbega ivyo bintu warabikoze mbega wa musaruro warawuronse Mhm. wa musaruro wari ukeneye niwo Yego, waronse canke yego. wagiye munsi canke oya ntiwagiye waraduze musago waraduze ni kihe kintu catumye uduga ibindi umuntu ashobora kukwigirako arimwo aradukurikirana ikintu ca mbere catumye nduga ni ukubera ko nari nihaye objective nkavuga ati iki kintu nkagikora kizontegurira kuba uyundi muntu bavuze uyundi muntu ntuce wumva wa wundi bwa burero tubona bugeze gutya mugabo kameme vyarankuye ku ntambwe nariko biranshikana ku yindi biranyugurura mu mutwe ubu ivyo nokora vyose mba mbona ati ibintu uko bigenda kandi ndabizi ko biri kuva kiriya gihe neri wewe uri umuntu uri mu bintu vyinshi uri muri industry ibindi mwanya uri mu bintu vyo vya dekoro ibindi mwanya uri mu bindi ni kihe kintu nk'umuntu agishika hano mu gisagara womuha nk'impanuro canke nk'inyigisho yogirako kugira kino gisagara kibemwo neza azovyirabira kubera ko igihe twaje hari abaje kera igihe twaje siko donc uko twahasanze hameze siko uno musi hameze hari ibishobora kuba vyaratugoye kiriya gihe twebwe uno musi navyo vyoba vyoroshe ntumbaze ngo nibiki hari igihe twe dushobora kuba twaje hari ivyoroshe uno musi bigoye urumva rero umwe wese atari umwana niyo aba ari umwana bazomwigisha kuko nta mwana ariko arirwanaho kano kanya umwana aba afise abamureze aho umuntu akuze rero arafise ubwenge arafise aho agomba gushika niyumva muri we afise aho agomba gushika azovyimenyera ingene haba uwo muntu afise ubwenge afise n'ahantu ashaka gushika niyo mpamvu yafashe umwanya kugurira kino kiganiro kugire umugira inama nyene ndamubaje hari umuntu afise imyaka 18 niyirenga adafise ico yifuza gushikako atagomba kwifuza kuba naka nenda kwaza ikintu kimwe ubuzima ubaye nyibujumbura nibwo jewe mbayemo biratandukanye none ntubayeho urabayeho ndabayeho ariko hari inyigisho ushobora gutanga umuntu adashobora kuranda hano hose wowe wifuza gufate nk'akarorero mbwira nka 2025 umwaka tugiye gutangura ibintu bitanu canke bitatu wifuza kuba uri canke wifuza kuba washitseko jewe nimba uri uvuga uti nshaka kuzoba umenyesha amakuru wa RFI nimba uvuga uti nshaka kuzoba ndi umudandaza nkabanaka tuzi hano niba uvuga uti nshaka kuzoba ndi sinagusavye uvuga intego zawe nakubwiye uvuga ijambo oya ndiko nshaka kukubwira kuri jewe ivyo vyonyene oya kirazira kuvuga intego ufise mu buzima kuko iyo uzivuze abo bantu bazumvise bazoza kukubaza ati mbe za ntego warazigezeko ariko mu gihe utazivuze nta muntu azokubaza ivyo bintu niyo mpamvu rero no munsi ntobwire uwo tutariko turavugana jo watambajije nawe ati no bigenza gute kugira mbeho canke I mean uko je nabigenje nkuko uriko urabivuga canke abandi bose babigenjeje si ibintu vyo kuvuga uko nyene atari umuntu agushikiye avuga ati jewe nahise iki kibazo canke nshaka kugera aha n'aha nohashika gute kugira umuntu umuhe adresse y'ahantu agiye nuko abanza avuga ati jewe ngiye mu Nyakabiga ngiye mu Rohero ngiye mu Kanyosha ngiye hanana baca hehe nico conyene gishoboka aho nyene rero nk'ubu hari umuntu yavuga ati numva ashaka kuja ahantu ugaca umubwira ngo ja ngaha utamubwiye ico agiye gukorayo reka tujeho ikintu
cyo gufashanya mu gisagara cya Bujumbura gusaba support haba mu bintu ukora mu maserivisi agiye atandukanye uba ubona byoroshye jewe yego bisaba iki kugira byorohe guca bugufi gusa guca bugufi kuba sensor rero waraciye bugufi sinishimye ndaciye bugufi nese nciye bugufi byawe none umuntu aciye bugufi ameze gute kaneri kariyorobeka bugerore kandi abatera inkuru kaneri kageze kuri kamera kigira akana keza ariko nakabandi kariyorobeka urumva akuze bayagateka umurazi turazinanye karambeshe none umanye nk'ubuje uvuze ko naciye bugufi uvuga ngo mbo ikosa unshinja niri ikintu je gusanira imaze kubona ko wewe urahindagurika sana ndahindagurika kubera good urafise umugenzi wandi inshuti iminsi umubwira akadasohoka nyine akadasohoka ni jewe nyine none wumva uri kubana n'umuntu n'umwe wizeye oya bariho abo nizera kubera ko oya bariho noneho turafite abantu duhanuza ibintu twavuga iki n'iki kimeze gute gusa ari kitomubwira nawe hari ibintu utovuga nta muntu abura ibanga ni wabona ubuzi ibanga bro zoca uvuga uti waramaze tubwire nk'ibanga bigeze kwibikira ku buryo uvuga ati nta n'umugenzi n'umwe nuri donc ndarivuga ubu ibanga ntigeze guhisha abantu bose nose arivugire kuri kamera kamera hengi nayizimiye oya reka izime canke ireke navyo genda ari akantu kavuga ngo baramutse bakije televiziyo uri kumwe n'abavyeyi bawe muyirabe y'ubuzima bwawe nayo twora haro parti ubona ati parti bayiravye baca baraba guhera kuva bancukije donc mama ande kuyakavuga ati rero zurasigara ngaha ndagarutse canke genda kw'ishure oya aho ntitwoyiraba oya mu bwana nta ngorane urazi gituma nawe nyine n'ingorane uzi nk'iminsi twasohoka dufate nko ku mugoroba ugaca witahira nyine pole nkaho ugasanga 17h40 twasohoka menga 17h45 ugaca usanga wirotuvise umuhira jeni hafi y'ishuri handi udashaka kugenda meme apye 10 minutes urumva ko ari hafi cyane ugaca usanga washitse nk'inyuma y'isaha ugaca uvuga yuko mwakubuye ariho warisigara urakubura kuko jeni twakimana donc uri umurimo hafi ari nk'umwari umukiye gukubura mwagiye gukora pa matwarite abantu bize ku mashuri mwe nayo nize ko bari twanyishure urabizi cyangwa wewe bize ari abatantine oya naratwavyikorera kuko ndibuka ko umwarimu twiyana tugira ati ndagiye nze gusanga hasa nk'ahantu noshira amata nk'anayantu rero ugaca usanga umuvyeyi umubwira uti urumva no twasigaye turakubura nanje kubera ko nk'ubuje nari ndimpaye hafi nije bace bagira mu responsable donc ndaba abandi nandika abatakoze none wumva uno munsi abibonye tuvuga ati ni bisanzwe n'akarorero guhera kuri 17 oya guhera ntabwo ishuri ntabwo oya aho nta ngorane nko kuri kuva kuri 18 kuduga gushika ubu nta ngorane niyo ahubwo ingorane ni guhera abandi jewe ntangoye kwijana je nyene wijana he ivyo nivyo kwishure ivyonya nubwo atoba yarabizi ico gihe abibonye bavuga ati yari umwana none umwana dada ahubwo naho ba contre kumavuga ati ubarakuze ati niho bakora ibintu by'abantu bakuze wapana ngakora ibintu by'abantu bakuze ahubwo niyo mpamvu yigenza uko arabizi ivy'abaribo mbwa kiriya gihe avuga ati ryo ba mwana yakirire muto agashaka kumbesha nkoko abizi none ndakubaza ikintu kimwe cyangwa bakaturungika kuri akagubwira mama yaranka umushatsi wo surtout ana sirende ryakura n'ingoga yamashaka ko nda kubimosha apana ordinaire my friend Malings akampa amahera nje kwimosha cyasanga ko aho hantu nimosha donc twe dufise umuntu dukunda kwimosha ko sende tari hari byago genre nyene ugamana tusikuzo nkutwo none abibone urumva no munsi abone ko
namubeshe ndakantuze. Neri ndashaka ikintu kimwe Mhm. wosigira nk'inyigisho ku bantu bariko baradukurikirana kuko twe twabitanguye tubivuga Yeah. turi mu bihe bigoye kandi imyaka irimo iratujana. Ni gute twokwitwara kumbure ejo canke ejo bundi ibintu turimo turavuga vy'amadivorce bibe bigihari navyo bintu twavuga vy'amapirire uburyo bovyirindamwo ndavuga urwaruka Bijyanye bijya nta kuntu na kumwe babirindamwo ahubwo nibarabe babikoreshe mu gihe nyaco igihe kibereye kuko birafise d'après tout birafise abo vyagenewe birafise donc birafise abo vyagenewe sivyo. Rero nta muntu umwe uvuga ngo tuvyirinde kubera ko ababikoze ntituje tubopoza tukaba tuberetse ko ataco bakoze kandi igihugu kivyemera n'iki amategeko bikwije amategeko yogatumye bibaho. Rero igikuru nuko abantu bokwigengesera bakamenya umwanya wo kubikoresha ubereye singiye kubigisha uwo mwanya kubera ko nabo barakuze. Hama ikijanye n'amadivorce abantu ntibaze bafata ingingo zibereye bafata ingingo nyangingo bareke guhubuka bareke kwitwaza abantu kanga ko mbonye ikintu kuri kanaka sorry ngo ni kubera ko ngo iki gihe ndimo ngo bitameze neza ngo reka mpungire kuri naka gatonyi après abonye ubuzima buhindutse aca avuga ati ndabivuye ngo nibafata isezerano nk'isezerano. Batinye guhemuka n'icaha nibaza ko n'Imana bitoroha kukibabarira. Ego. Okay, Neri ngomba ndagushimire cyane ku kigoro wafashe ukaduha ikiganiro. Mwakoze cyane namwe abakunzi ba Yaga Tech.